tunagobanda basabe mu nkundire ndabaramutse indamutso y'Imana mvuga nti amahoro y'Imana abane namwe. Niwumva rero Imana ishimwe. Musubire kandi mu nkundire ndabivurize umwaka mwiza mushasha w'ibihumbi 2022. Twaherukana ngaha muri 2021. Imana ishimwe. Kwizina nitwa Sheikh NAYABAGABO salumu, ndumurongozi w'umuryango w'abayisilamu mu ntara ya Muyinga, nkaba nizewe n'uburongozi bw'umuryango w'abayisilamu ku rwego rw'igihugu kugira ngo ze kubaserukira muri kino gikorwa. Dufise icivugo kivuga giti biturutse ku bubasha ihabwa n'itogwa indongozi n'inkingi y'ukubaho kwabo ijejwe. Mbere ndetse turahabwa n'ijambo ry'urufatiro riri muri Yeremiya. Twihweje ivyo bintu bibiri, icivugo cacu tukihweza n'iryo jambo, mu kugira ngo iki cicaro cacu canke irikorano ryacu rigire ico ritumariye, hari ivyo dusabwa. Ubwa mbere turasabwa indongozi zose ziri muri kino kibanza nizitashoboye gushika ngaha kurandurana n'imizi ingeso ya nanje no hava nanje no haja. Hamwe buri muntu wese ashaka kwigira indongozi, turandurane n'ingendo canke n'ingeso n'umuco wa nanje no haja, maze tuje duteragira umugenzo w'uguhungira ku Mana muri vyose, mu kugira ngo ni wahaja uhaje Imana iguteye iteka ryo kuhaja, kuko kuhaja birafise iyo bica, naho sahandi ni ku muremyi w'isi n'ijuru. Imana nyene icubahiro niyo ihashira umuntu kandi ikongera ikahamukura. Turandurane rero n'ingendo canke n'ingeso ya nanje no haja tijiho kubera iki, jiho kuki. None yahagiye we uri hehe? Mbigiye yahaja wari hehe? Byari byagenze gute? Ngira ngo wari wugamye imvura iri kwiragwa igihe yahaja, we wari hehe? Kuri kuravuga ngo nanje no haja. Yego mama witwaje ngo uramusumbye igifaransa, none muga ico gifaransa ko wari ukizi, wewe yahagiye uri hehe? Uramusumbye uburebure, yahagiye uri hehe? Imana kubera ikitahagushize. Iyo ngendo ya nanje no haja tuyifuse mu bwenge bwacu no mu mitima yacu, ibikoraniro rizoca rigira akanovera. Uri umukonseye, uri umuhanuzi, urabibona ko nawe wohaja, nivyo wohaja, mugabo ntiharagera Imana ntavyo yashatse. Naco gituma tuza ngaha muri rikoraniro mu kugira ngo twibukanye utuntu henutwo, maze abene gihugu n'igihugu cyose natwebwe twese dutekana. Ari naco gituma mwashobora kumbaza ati byuri kuratubwira none wewe si samaranga mutima yiwawe. Oya, nk'ujejwe imitima mu idini rya Islam, Imana mushobora byose iravuga mu kigabane ca 3 umurongo wa 26 ati babwire yuko ubwami ari ubw'Imana mushobora byose. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair
innaka ala kulli shay'in qadir. Ati babwire yuko ubwami ari ubw'Imana. Imana iha ubwami uwo ishatse, ikabwaka uwo ishatse, igaha agaciro uwo ishatse, igasuzuguza uwo ishatse. Ati vyiza byose biri mu minwe yiwe, ati kandi niwe mushobozi wa vyose. Cyo nikigabane ca gatatu umurongo wa 26. None mbega ijambo ry'Imana ntirabango n'ukuri umusiramu ucanke nuko uri umupantekote. Ijambo ry'Imana rirakuraba. Menya yuko ubwami ari ubw'Imana. Nanje no hajaga kure mu bwonko gakure mu mutima. Imana yaramaze gutanga. Muri ico gihe indongozi rero imaze kubaho ari indongozi izwi n'amategeko yashizweho, itowe igashinga amategeko tuca tubwirizwa kuyakurikiza. Igaciba rero umushinge w'iterambere ryabo ijejwe. Ikindi tugeza kumenya kigira kabiri, nabwiye ko tugeza guca duteragira imbuto yo guhungira ku Mana mu bihe byose. Ivyo navyo ntibishoboka, biba mu gukurikiza amabwirizwa yose Imana yashizeho, kuko ayo mabwirizwa Imana ntiyayashizeho kukugira ngo yerekane ko ari Imana, nukugira ngo twe tumererwe neza. Dusabwa rero kukurikiza amabwirizwa y'Imana kugira ngo tumererwe neza. Nta kindi cyatuzanye atari kugira ngo tumererwe neza twebwe nk'indongozi, tumererwe neza nabo turongoye. Ivyo navyo tubisanga mu kigabane ca kabiri umurongo w'124 Qur'an nyeranda, aho sokuru wabemera Abraham Imana yamubwira ati wa idhtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Ati nimwibuke igihe cyaho Imana yaha Ibrahim amategeko, Abraham amategeko, hama ayakurikiza yose ashira mu ngiro atanarimwe akuyemwo. Imana ishimubwira ati inni ja'iluka linnasi imama. Ati jengeye kukugira indongozi kubera ko washize mu ngiro amategeko yanje. Ndongozi mu vyagiye ngaha. Mushaka ko Imana bagira indongozi, kibarambisha mu burongozi, ko tunganirwa mu burongozi, nugushira mu ngiro ivyo amabwirizwa y'Imana adusaba. Bakugiza umushinga amateka nunuciye mu bushurashuzi, bakugize mu stanteri nuko, bakugize umukuru w'imbonera kure nuko, bakugize buramatari uravyishe, ushije gukora ibizira urononye. Imana yabwiye Abraham ati yewe Abraham ndaguhaye amategeko. Ibi muza kubisanga mu kigabane cya kabiri citiriwe inka citwa Al-Baqara umurongo w'124. Imana yamuhaye Abraham amategeko wa idhtala. Mbere mu rundi rurimi bakavuga ati ngo Imana yaramugerageje imuha amategeko yuko mugerageza. Abantu mubona bijya mubona bizira iyo rushwa, bagushize ku bariyeri, bakugize umucamanza uri procureur, none uriye rushwa urononye byateka Imana yagutera uraryononye, urahejeje kurisiga umucafu. Aho bukera uzabona ari guciye mu myanya y'intoke. Aho bukera uzabona ari guciye mu myanya y'intoke. Kubera iki? Ntiwari kurikije. Niho Ibrahim ariwe Abraham Imana yamubwiye ati naguha fa atamma, yari yakurikije inni ja'iluka linnasi imama, ngomba ndakugire indongozi yabemera ku isi. Mugabo Abraham mubonye umuntu nabonye abaye umurongozi ntaze yibagire abiwe, kuko Abraham nawe yaciye abaza Imana ati none gamana kuko mugira indongozi, ati mbega uruvyaro rwanje rwo bizogenda gute? Qala wa min dhurriyyati, mu ruvyaro rwanje ho bizogenda gute? Imana ikimubwira ati uruvyaro rwawe nigwayoka amategeko nzorurongora nago ruzoronka ubwo burongozi. Ati ariko abazogarariza tijewe sinyobora ibigaba.
abayobe n'ibigaba nitwa dushaka gutunganirizwa n'Imana nukugira ngo tubeho neza nituyoboke amategeko y'Imana, guteragira ya mbuto y'ukuyoboka amategeko y'Imana. Abantu benshi baca bibaza bati mbega basha none amategeko y'Imana abantu bashaka twame mu masengero? Oya, amategeko y'Imana arayobokwa naha twicaye turiko turayoboka amategeko y'Imana. Ivyo navyo turabisanga mu kigabane cha 27 umurongo wa 40 muri Qur'ani nyeranda, aho Salomo Imana mushobora vyose yari mu kazi, yari mu nama, nkakuja mubona umushikiranganje aja mu nama n'abakonseye biwe, eka inzego zose ziraja mu nama nabo bafadikanije abahanuzi. Uyu Salomo Imana imaze kumuha akabona ibintu vyiwe biriko biragenda neza, yicanye nabo arongoye, kabaye akaje ko gushimira Imana atarinze kuja mu isengero. Hariho gushimira Imana gusenga uri mu isengero, hariho gushimira Imana uri mu modoka, hariho gushimira Imana ahuri ahariho hose. Uyu rero Salomo niwe yaciye avuga ati abonye ivyo biriko biragenda neza, ati Imana ingiriye ivyo ari byo byose ni impamvu hadha min fadli rabbi, ati akanagaciro Imana yampaye. Bisigura ko uburongozi ni inzira yo gushimira Imana, si inzira yo gukora ibyaha. Ubaye indongozi ni inzira Imana iguciriye, nibarabara Imana iguciriye cyo kugira ngo ushobore uronke ububasha bwo gushimira Imana gusumba bajya ubona bataronse ubwo burongozi. Mugabo ntabwo ari inzira yo kugira ubugaba no kugira ubwononyi kwisi, wikubita mu gahanga ngo ndagufunga, wikubita mu gahanga ntuzonterana intambwe, wikubita mu gakiriza ngo we ntawuzonshira. Siko biri uburongozi, ahubwo no kwibuka Imana n'inzira nibarabara ryo kugira ngo umuntu ashobore gushimira Imana. Ibyo tubisanga mu kigabane ca 27 umurongo wa 40 Qur'ani nyeranda. Imana ishimwe cyane. Banyakubahwa mwese mu vyagiye ngaha mu vyubahiro vyanyu, Imana kugira ngo indongozi ibe umushinge w'iterambere canke ry'ukubaho canke inkingi y'ukubaho kwabo ijejwe, hategezwa kandi kubaho dusabwa gusitura no gusenyura ingeso y'ukwararrazanya, ingeso y'ukwararrazanya, tugateragira ingeso y'uguhanurana. Ivyo navyo ntibikunda tutarahera kuri ya ngeso ya mbere imwe twavuga ngo nanje no haja. Igari ya mbere tubanza gusenyura, kananje no haja jeho kuki mubanza kugasenyura, tubanza kugasenyura. Hama tuce dusenyura dusiture ingeso y'ukwararrazanya n'ingeso duteragire ingeso y'uguhanurana, mbe ndetse no gusabiranira igisabisho. Ivyo navyo nuko umuntu usanga afise abahanuzi. Uyu munsi bashampagaze ku bahanuzi cyane gose, barambabarira abantu abahanuzi kuko akenshi nibo dusanga mu bitabo vy'Iranda vy'Imana umutware canke indongo zitagize abahanuzi beza, ibintu byose bica vyononekara. Aho kugira abamuhanura akagira abamuvuga, akagira abamuvuga gusa, abaza kumushira mu ibarabara yitwaje yuko nanje no haja no bishobora, kada kantu kananje no haja tubanze tukarandurane. Hama turasabwa kandi gutsinda ishavu no kugira impuhwe mu gutunganiriza abo tujejwe. Ivyo navyo turabisanga mu kigabane ca gatatu, mu kigabane ca gatatu mu 159 muri Qur'ani nyeranda, aho Imana ibwira indongozi
yo yagendera cagura ku isi nkuko namwe ndongozi mwacaguwe n'Imana mushobora vyose ati ni kubw'impuhwe z'Imana washoboye kuba muri ico kibanza ati mugabo yuza kuba umuntu ufise ishavu udatsinda ishavu utagira impuhwe ati abantu bose bari kukuvako aha rero naho hacaja ku ndongozi iyo indongozi itagize impuhwe mu bahanuzi bayo bose baca bayivako ugasanga abahanuzi bose bakuvuyeko kubera iki ufise ishavu ufise ubukazi umutima wawe uraremereye ati bose baca bakuvako ati rero gira impuhwe kandi wongere ubasabire kandi wongere ubahanuze kuko utabahanuje ingingo urayifata kandi ubahanuje ingingo urayifata mugabo ucubura kimwe mugihe utabahanuje ucubura kimwe nivyo ingingo urayifata ubahanuje ingingo urayifata kandi utabahanuje ingingo urayifata mugabo ijambo ry'Imana ryakubwira riti urabahanuza aha naho ni ku ndongozi rero nazo zihanuze babahanuzi nabo ntibababereyeho ubusa washawiruhum fil amr imaza kubisanga mu kigabane ca 3:159 atutabahanuje bose baca bakuvako gaca bigira pembeni umva rero hari ivyo indongozi isabwa hariho nivyo abahanuzi basabwa maze abo hasi nabo bagaca bagenda barakurikira bose uko duhera ku gatsimbiri mbese ku muryango mpaka dushike ku mukuru w'igihugu kuko burya iyo twumvise uburongozi abantu benshi baca bashira agati mu ginyo ngo bari bababwiye nta muntu numwe atari indongozi kiretse umwana akiri muhira kwa se na nyina umurongozi nta muntu numwe atari umurongozi kiretse umwana akigaburirwa kwa se na nyina ari naco gituma ijambo ry'Imana muvugishwa Mana Muhammad canke Maume yatubwiye atwigisha ati mwese murabacunzi mwese murabungere ati kandi mwese muzobazwa umwe wese azobazwa ico yacunze ico yagerageje gucunga mu gusozera tunone mbega ko hariho abantu byamaze kuducika tukaba twarakoze twarahemutse bigende gute Imana mushobora vyose iravuga muri chapitre 25 Qur'an nyeranda umurongo wa 70 atabazo kwisubirako bagahinduka hama bagaca bemera ivyo mvuga jewe Mana bagakora n'ivyiza ati fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim atabona ibo Mana ihindurira ivyaha byabikabagirira ivyiza Imana ishimwe hemo murumva yuko Imana ishoboye kuduhindura ivyo twakoze vyose vy'ivyaha ikabihundura ahubwo ikabigira ivyiza uyu munsi tuvenga hadufasha ingingo twese tubwire nabo turongoye ko tugiye guhinduka muri chapitre 25 kigabane 25 umurongo wa 70 Imana ivuga iti abazo kwisubirako illa man taba wa amana wa amila amalan salihan abazo kwisubirako bagakora ibikorwa bagatangura ibikorwa vyiza uyu munsi ni bande ngoma ndabagore gatonya hema ni bande mu ndongozi uyu munsi tugiye gutangura ibikorwa vyiza tukavavanura n'ingeso mbi muganda bagoye mwari gukiriza nkaraba yuko tugiye guhindukira tugiye guhindura tukavuga ati tugiye gutangura ivyiza nkuko ijambo ry'Imana ribitubwira hama Imana igahindura vyaha vyacu ikabigira ivyiza maze Imana ikaduha imihezagiro ngaha ku isi no mu bwami bw'ijuru Imana ishimwe cyane muhezagirwe cyane gose.